Hello guys, muraho murakomeye. Reka twongere tubahereze ikaze kandi mu kiganiro Dr. Love. Nkuko vyama kuri kamera ni Pax muri kumwe. Uno musi turi kumwe n'abashitsi babiri, reka ndabahereze umwanya bidondore. Duhere kuri wewe. Sina cyawe. Jenny Cynthia. Jewe ni Claudine Uwindabiye. Bo uno musi rero turi kumwe na Claudine na Cynthia. Gusa sije dufise irambabaje kubera ko nta bahungu dufise. Nta bahungu dufise, abahungu nibigaba ndabatumira bakanka kuza. So na base kuza abakobwa na ronse nibo tugira dukorana. Twebwe neza twamaze disponible. Kandi mwakoze cyane. So sije tugira tuvugane ko ni ibintu bishika mu buzima bwa misi yose nkuko twama tuvuga nyine bishika mu buzima bwa misi yose. So ivuga umuhungu cyangwa umukobwa arashobora kugira biremewe ko agira umuntu badasangiye sexe, agira umugenzi cyane intime, ashobora kumubwira ibintu ibyo ari byo byose bakamarana mbere n'umwanya munini, ariko novuga mbega ibyo bintu biremewe. Bo benshi babitangwa na ababesto mugasinzi mwe wowe utahura iki par besto? Jewe besto ni umuntu ushobora kubwira amabanga yawe yose, umuntu kenshi mwaba muri kumwe, umuntu mugane utuntu twinshi umva n'amasokre yawe yose umubwira umva atakintu kimwe umuhisha. Donc umuhungu cyangwa umukobwa yego arashobora kuba ari umuhungu ushaka umukobwa bivanye n'ingere muvugana, umuntu ngere muhuza. Hamana Kuri jewe mu best ngenda mufata no umuntu ushobora kubwira ici wanje ntiziganije, birashika nkamubwira nico ntubwira nk'umukunzi wanje. ukakibwira mu best? Yego birashika kuko impanuro z'umu best usanga ziri interesa cyane gusumba z'umuntu musohokana. Oya navuze ati hari ikintu nobwira mu best wanje ariko ntobwira umukunzi. Ikibazo gitoyi gusa ngaho akamaro nyako k'umuntu bita umu best n'akana uvuga ati uyu muntu akamaro kiwe mu buzima bwa misi yose hamwe bwe mumbwira ko ari akana. Nka jewe nk'umu best je akamaro aba afashije, hari igihe ndamukonfiye nk'ibanga ry'iwanje ashobora kuntoza solution nziza sote akagira icyo amfashije ku buryo yuko ubibwiye umukunzi wawe adashobora kubyemera. Nakubwiye ko hari ikintu notinya kubwira umukunzi wanje. Ko kubanza kwanza ndakubaze ngaho kandi mbwira ikintu wabwira umu best wawe nk'akarorero utobwira umukunzi wawe. Shaka ndahubwire. Oya vuga nyine nk'akantu akantu gatoya umva pagzeka kwinjira mu bintu nyene nk'ibyo. Deja nakubwiye ati hari ikintu ntobwira umukunzi wanje nabwira mu best. Ushaka nibona mu best wanje none ashaka gufita. Oya rashaka nyine kukimenya nyine kugira peut-être aba telespectateurs barashobora kuvuga ati oya bo umva ushaka akivuga nyine cyo tomubwira cyangwa ushaka atange example. Atange example avuga ati je oya umva ho cyamubwira Jenny oya umva yobaza kubwiye uribwira ko umukunzi wawe azora biki kiganiro. aje kiraba nyene aje kwangara. Wewe akamaro ko mu best waza ko arakahe nyine muri vie courante? Mu best jevuga mu best ni umuntu akamaro abafise. Bon je nco kintu koko avuze ndashaka kucumva ko hari ikintu ushobora kubwira mu best ariko utakwiye umushewa. Bon je ndashaka gutanga nka example ariko sinovuze mugaje ibyo namubwira amasimbi umukunzi wanje ariko oya kuko je mba nawe kumubwira umukunzi wanje ikintu cyacu cyose. Aho rero je no numva kumenga no gushigikira cyane ko amba je nshigikira. Urumva gusa hari ikintu ushaka gusanga hari nk'ikosa wakoze siko ugasanga iyo kosa wakoze uribwiye nk'umukunzi wawe ugasanga nyene ukamubwira ati nkubuda kimubwiye dushaka bigenda gute iyo byakira gute ariko uribwiye mu best ushaka kumubwira akamenya uramutinya kumenya nk'umutinya batije kimubwira ashaka kumbwira iki naje ikambabaza cyane. Urumva uwo mu best wawe mukomeze kukimubwira ahagugira inama siko
ahubwo inama akashaka kubwira hasi nk'ukundi kuntu wobicisha nk'uko bibwira uwo mukunzi wawe gusa utarinze kubwira ngo Numvise ni mwiyasije. je taho ikintu kimwe gusa nshobora gutahura aho onye ni nko kutagira confiance nini ya kumuntu musohokana n'umugore n'umugabo banye mu nzu hari Erega paki ikintu utazi wewe si byiza guhereza ko si byiza jare ni kugira limite y'ibyo il y a uvuga des limites abantu bariko baradukurikirana oya mugabo jewe je mvuga byose je mvuga jewe sinyuzwe urumva jewe sinyuzwe petetre mwebwe muzogira nico mubivugako urumva ikibazo rero dufate mwebwe muri abakobwa birashitse muragize umubesto w'umuhungu umubesto w'umuhungu birahora bishika umuntu ntazi sentimiyo ziva akadevelopa santima ugasanga yagukunze ikibazo rero ngaho urashobora kumusubiriza umuntu mwahora musohokana bon bivana okay bivana ni kiwe sigurira bon je aho icyo navuga ko gituma bivana hari icambe n'agaciro bahaye umuntu urashobora gusanga uwo mubesto ugasanga afite umukunzi ariko ugasanga uwo mubesto niwe ama kuba hafi mu bintu byose kandi ukwita ngo ufite umukunzi ugasanga buri mwanya mukunda kuganira cyane iki akuba hafi iki umva ibintu nyine byinshi murasohoka muhagenda aha ugasanga n'umuntu nyine akubwira ko kwita bantu rindire ngaho nyine utarashika kure nico gituma jewe ndi nk'umuhungu ngaho nakwemera kugira umubesto ya donc worumva wamuhaye importance nini ya gusumba umuntu oya n'umuhungu oya sije mbona bigize basi si santi umvise hari ikindi kindakubwira hajya ikugira ukunda umuntu bivana n'umwanya uba wamuhaye bon n'umwanya mumarana kenshi ngire muvugana ngire bigira iki urashobora gusanga dufate par exemple ndafise urafise uwo musohokana siko dufate wowe urakora akazi okay wowe nta kazi akora ariko akafise umubesto w'umuhungu siko ariko uwo mbeso ugasanga wa undi wo ahagiye ko muvugana sheri ndarushe ndi mu kazi kenshi tubavugana swah mugabo usanga wa mbeso nuwo muvugana kenshi bagoma ari kuvuga bavuze ke rero ngaho ugasanga ntadatahurana mugabo asi ya none wombwira gute ego c'est vrai nubwo muwa mwamana imisi yose nubwo muwa mwigana akaguhereza umwanya mukavugana ego urashobora kutegera pasante mugabo sha umuntu musohoka ndugangu keya none rero bisi sha jewe uwo musohoka akagira umubeso umubesto araguhateye cyane oya je n'umukunzi ayiyo bantu koko wowe byogenda gute uwo musubiriza jewe dans ma part non dusigurira impamvu zituma navyemera yego umubesto arashaka kuba ala place y'umukunzi wawe akakuganiriza mu gihe atahari swati nk'umukunzi wawe yagize nk'akazi kenshi nimwe muraganira umubesto yamusubiriye mugabo uragira za limite afana aho wenda gutahura donc ikintu cyose ni kubyinjiramo avec ibyo urimo aje mugani munyimvugundi bo ni juste ko hariho basi kenshi muganda kubwiye biraba ibyo bintu bon sinavuze ko je mugati no shaka kubigira cyangwa iki gusa hari abandi bobigira uko kuko bivanye n'umuntu hari umuntu ashaka kwima umwanya kandi wasanga none uvuze ati ko shaka kwari mu kazi mugabo ashaka kukwima umwanya wiwe kandi akazi kenshi abarimo ataki washaka ni kwa kundi ko kukwepa mugabo bo aragukunda mugabo asanga ibintu muvugana iki ugasanga muko sanga wa wundi wona ugasanga ukunda umuntu muvugana umwanya wose aguma kwitaho aza kuraba agira iki muvugana mugana mutwenga mugira iki ugasanga umushaba we si hari naho rero usanga byagiye birakosanga wa muntu ugenda ukusanga umuyumvamo mbeso wawe sha aho rero mu gihe rero abatariko arakwitaho okay saba aho ndumva habuze keya urafise gukatira ku mubeso amashaho umubesto ikindi kibazo rero urafise umubesto siko ego vraiment muramanye umwanya munini peut-être siko muravugana byose mugabo umukunzi wawe nawe hagati y'umukunzi wawe n'umubesto ubaza ko ari ndakwiye kuba afise umwanya munini cyane nawe tubyumva ikibazo ijya urazi gituma c'est vrai peut-être umukunzi wawe arashobora kukuburira umwanya mugabo kubera iki wowe utiyumvira kuwurondera none ukurondera gute ndakwerekesha ukazoguma abakobwa bo muri abakobwa babiri siko ndazi ko kenshi murakunda ko abahungu aribo batangura kubaganiriza
abakobwa niyo karaktere yabo niko kwihagarara twari mu nzara no rero iyo ni mentalite abantu bafise siko mugasiko biba bikwiye kumera siko umuntu arashobora kukwima umwanya mugabo ukawurondera baravyumva ukawonone rega ubufise ukawurondera gute ukawumurondera rero ukawumuronderamo ndakwereke nuko adashaka ukamuza amahoro adashaka aba yakubwiye ko adashaka uyasho bote ndi busy ndi mudikeshi arashobora kukubwira ko ari busy mugabo wabimubajyoma siko hari igihe muca mugira iki nico mpamvu donc atanyandikiye ataronse umwanya ngo nyandikiye uyasho sana atacho bibaye gutwaye hacukabuka donc wewe no aho rero cyawumva urumva ingorane ntibiri kuri we arashobora kuvuga ati ngo je naramumenyereye nta mwanya agira iki ati hagarare ko bazi yabone ko wewe nawe wumva uguma ari kakandi ko kwihagarara or aragukeneye ukaje usanga umwanya uri kugenda kuwuhereza umuntu atagize iki atawukwiye simvuze ko atawukwiye komtere gusa mugabo ubu uri kuratanga umwanya utari umugenewe urabyumva urabitahuraho gutanga donc utanze umwanya wari guhereza uwundi muntu awugenewe uhaye uwundi muntu urabyumva no mwijoro murashobora kwanza kuba muri ko muravugana ku telefone hajya kenshi umenga umuntu musohokana ibiganiro birashobora kuba bitoye mukabura ibyo muvugana mwe ugasanga uri kuravugana no mu besto wawe muri ko muratwenga ni byinshi none bivana bivana conversation barazikrea kandi ego bazikrea gute umvize ukabura ndetse ubwiye naho bazikrea basi agiye kugira umuntu mugirane conversation ikasanga yabaye nini cyane bivana ibintu muvugana ugasanga hari ibintu mwahuriye hari abafate mukavuga umugabo hari amikati hariya ukubwa abagenzi banyu kwa ibinye nk'ibyo niko mbasha kuvuga naho hari umukunzi wagasanga dufate ntimubona amikati canke ibyo uriya ndya mugenzi ntabyazi ibyo bariya ntabyazi ugasanga mbese hari utuntu twinshi muhuriyemo niyo mpamvu rero usanga kenshi usanga hatabona ibintu muvugana naho byo bamuca mu créable ndazi tamuri créa bitahura genre umutipe uko muba muri kumwe wose cyangwa umukobwa musohokana ntimuba mukwiye kubura ibyo muvugana ego peut-être kukibura par telefone ego kuganira kuri telefone biragoye mugabe ingorane ni hamwe iza kuba usanga donc wowe wamenyereye muvuganira kuri telefone muhana n'umwanya udakwiye urumva kuri telefone nta mwanya itanga sivyo urumva mugabe umuntu muri ko murabonana mu maso wombwira gute yuko mwobura ikintu muvugana Jena tunabura pa. Nofumana kwitikofa gashashwara. Avuga muri kumwe. Muri kumwe. No, nitaje tubero ndakugiye. Birashika urakakibona n'umuntu wa muri kumwe ko. Umukunzi wawe bagisuriye. Umukunzi ashaka gufisa umukunzi ari timide gusanga bon. N'umuntu adakunda kuvuga Iyo timide tukayimukura. No. Chabon byo hari umufaransa yigeze kuvuga ngo nta muhungu numwe ari timide ngo yango no petit demo ngo twinyegeje mu bantu gusa ngo mugabo amaze ya timidite imaze guhera ahinduka uwundi muntu urumva mbona icyo gituma ndiko ndakubwira ati n'uyo mwanya uri kuravuga ngo yoba ari timide kweri kuto uwo bimukuraho isifika umushyira muri mudu gusa yisantare se muri ko niyo timidite yova he sisi ntari kumushyira muri azane ko kuga no wobwira gute ko umuntu musohokana akagutinya byashika reka ndi umuntu mutinya paxi umwubaha kubaha umuntu no gutinya umuntu n'ibintu bitandukanye muga biya hari umuntu basibon ego ndabyumva ariko oyanga aho tuba tuko turabuba nta kubatinya nta kumutinya hamwe amasoni tivo ibyo bintu byo kuvuga ngo uri kuramwubaha kandi urumva muri uko kumwubaha nyene umwe mu mwanya umugene ukajya kuwuhereza uwundi muntu nicyo kintu kibi urumva nicyo kintu kibi ikindi kibazo rero ngaho ushobora kuba baritaho ni ngombwa ko umuntu agira umubesto bivana na shwa y'umuntu harimo adashaka bivana mugano we ko bavuze ati umuntu badasanga sex ahandi ho niyo angle ndiko ndabijana mu niko bijyanamwe oya bombi oya singombwa singombwa kuba shoga mu besto w'umukobwa menshi na mbere bon mu besto w'umuhungu birabaho gusa sino ngo ni kenshi ngo ni kenshi gose
gusa muga birashobora gutuma haba ingorane best arashobora gutera ingorane gutega pa ego Yeah. arashaka gutera ingorane arashobora kugutera ingorane ndakwereka hari abatipe bafoha ibyo urabizi rero abatipe usanga wadafuha yumva ntacyo ari abatipe akubonye muri kumuyumva yisanga ko ari muri ese amubujije wobyemera ariko bivanayo n'agaciro ko mu best wanjye birafana yego okay ngubu ashaka kuma gusanga ufite nko muri quartier wanyu si ufite par exemple murabana si urumva hagumaza aja sanga ujya mu best wawe ati ndaje kuraba kandi mu best wawe ati ndaje kuraba kazaje umunsi wa mbere araje kamusanga umunsi wa gusa akabazi ko mu best wawe usange afuanye ashaka kumukubuza jewe namaze ku mu president ati no best wanjye ntavye kumbwira ngo ndamuhebe ivyo nibiki no arashobora kubona ariko reka ndakubwiza ukuri abahungu turafite karaktere dushobora kubona mu mutipe tukavuga ati lo type ra nta kindi kintu anje ndimuzi koko oya wowe bimenya gute wowe n'umugenzi wawe wowe ushobora kwiyumvira ngo gute bari umugenzi wanje simenye karaktere ya reka aho rero niho rero ndiko ndakubwira yuko ntuzi byose je ndi umutipe c'est facile yuko mbona ubundi mutipe wita ko ari umu best wawe kwagukunda cyane ko hari ikindi kintu akurondera ibyo urabizi ko byoroshe no je ndi umuhungu mba ndamubona urumva abahungu turamenyana karaktere siko wowe guma wiyumvirana umu best urumva cyane muri za mpanuro nyine waguma uvuga ati umu best arashobora kumpanura hari igihe umu best ashobora kuguhanura guheba umutipe musohokana ibyo urabizi bikanashoboka ndakwereke rero ndakwereke igihe cyose uzoshwana n'umutipe wawe wahanuze umu best wawe akakubwira muhebe akari kubwira nyene muhebe uyu mutipe azoba kurondera oya arashobora kutamurondera no banze mu ndindire ndababwiza ukuri umu best mwiza ntigera kubwira muhebe yego rero kugira ababesto beza ufise mu besto mubi rero ari mubi nico gituma ndiko ndakubwira rimwe umu best arashobora gutuma relation yiwawe igiriki yego isenyu mukazi ntubona ku muhungu canke n'umukobwa birashobora gushika no ego umukobwa samba mugabo none ariko umukobwa tutagiye muhebo ushoboye bati nawe uwo mukobwa akunda uwo mutipe mu rero ashobora turamushaka rero mwanya gazo umwe gazovuga ibyo biravuga ukumviza je murabona no kumviza ico umutima wanje umbwira ico umutima wabwira mugabo reka ndakubwiza ukuri impanuro kenshi impanuro ziva ku bandi zirapima cyane wori umenga byo bari ibintu byoroshe ko nyene byo babisanzwe mugabo mu best kandi mu best ashaka guacha ukubwira ikindi iki ndakubwiza ukuri birashobora gushika no mu best agahuza n'umutipe wawe ahantu urumva ahantu nyene akavuga ati twahuriye ahantu vraiment peut-être ari kumwe n'undi musore urabyumva uyo rero akaza yiruka akaza kukubwira ngo umutipe wawe ngo namubonye ari kumwe n'undi musore umva kumengaje kuguhanura urumva ngo naje kuransa no c'est pas comme ça que ça marche aje gusenyura oya c'est simple urayimenya hamara umutipe wavuga ati ngira kumwe n'umutipe hajya kudekubra defo y'umutipe wawe kubera ko yihagarara ko samblage ko bugishuri none ari kumwe n'undi umviriza baba baje kwikubwira wowe ushobora ko nta kimwe mubazo no baje sheri wari kumwe nande akambwira ati ndi kumwe n'umu best okay best mwiza rero nashobora kubikubwira reka ndakubwiza ukuri bo tugaruke kuri ibyo ndiko ndababaza ku bintu by'aba best nanjye ndafise umugenzi w'umu best siko musasoko umukobwa sofko we ari hanze mugabo kiri no mu Burundi je narigeze gusanga umutipe we ari kumwe n'abandi basoma ahana atategerwa kuba urumva sinigeze ndabyenterferamo ngo ndabyinjiremo ngo ndamubwira gusa byaranjya mu mutima nyene kumva ko akwasohokana n'umutipe amuvanga nari ndabizi ko amuvanga mugabo sinigeze ndabijamo gusa naramubwira ati ubigendemo gahoro siko ntuherezemo umutima wawe wose gusa mugabo nabimubwiye maze kumenya yuko bamaze gutandukana mugabo yaranshavuriye mugabo epurta jewe ndavuga ati narakoze ikintu cyiza kubera ko iyo nza kubimubwira bagatandukana kubera jewe urumva peut-être yari guhava aniyumvira yuko ari je natumye nagize nabi sinagize nabi jewe basi umubeste wanje mboye umutipe we karamuvanga urabona ndakwereka
ndakwereke wewe muri kumwe ukunye mu bivugana wo bimubwira uri kurabibwira ntudesisi wabimubwira mugabo reka ndakubwiza ko ari umuhungu urumva dufate nk'akarorero basura umuseribateri nta muntu ufise musohokana ubaza ko yegura mufise n'umubest ari ngaho onye muravugana byinshi ubaza kujya kubimubwira uko nyene yoca yiyumvira icya mbere na mbere mwebwe ndakwereka abakobwa mwebwe abakobwa murashobora kugira ababest b'abahungu mu mutwe mukiyumvira ko c'est simple nta ngorane mugabo sur top abahungu c'est différent umuhungu arashobora kugira umubest mugabo twebwe sentiment ziba developer n'ingoga cyo kimwe na mwebwe bakobwa oya none ashega bashaka ari mu best wawe ariko ugasanga bon afite umudada basohokana afite umudada basohokana aho ni byiza mugabo mu gihe rero ari célibataire biragoye rero kuca kujya kuvuga ikintu uko nyene biragoye nawe uraba maniere kurabivuga maniere peu importe les maniere ugiye kubivuga ari wowe ugiye kubivuga ako interprete ukundi kuntu Ego rega muntu yege uvuga akantu nyine usanga yongeyemo akandi kantu kibuye yaryoshe. Zebe ayivana na comportement umuntu. Yashatse comportement hajyanye gusa le monde ukungene imeze iri bizarre wowe ushobora kwiyumvira ko ari ibintu birisanzwe nyene ugiye kuvuga ibintu bisanzwe mugabo namwe n'umugenzi wawe byitwa ko n'umukobwa n'umugenzi wawe uragiye kubibwira umukobwa w'umugenzi wawe mwahebana mu minsi mike ukazubona peut-être bariko barandikirana canke bababonye hasi gusa niwe yatumye ati kumbe yabigize abantu benshi bamabashwanye abantu benshi bamabashwanye kuri icyo kintu mubi ego bombe baho muri relation rero uko ibimeze kose ubugenzi bwose bareke nuzi ngene bahuye nuzi ngene bamenyanye nuzi ibintu bitumye bageze ngaho wewe birabisha amaso hanyuma wewe mutureke yala so twari ku kiganiro rero cy'ababest akajambo kanyuma mwe mwiyumvira ko mubwira abantu peut-être ababest banyu n'ababest banyu je nta best officer kwe mu best officer n'umukobwa nta muhungu kandi nta muhungu mu best je nobwira kubera ya je since none hamaze kuba hari umuje je numva umenga nogiye umukobwa kuko umuhungu hari ibintu umenga bigoye kuza kumusiguza kubera n'umuntu yohava epurta abakobwa bubu murakunda mugira abagenzi b'abahungu urazi igituma benshi baba bavuga ati kwirinda isako hari abakobwa benshi akubwira ako je nogira umukobwa w'umugenzi ego barahari kandi benshi ugasanga afise n'abahungu barenga nka 10 b'abagenzi barahari vraiment gwati jesha gucana n'abakobwa tubatera inkungu tuvugana ibiki guca bari isako mugambi yavana hari umushaho gwati twegwana ibintu bise gwati tavugana genre nyene nk'ivyo gusa hari ibintu menga bigoye no kuja kubwira ega ibintu usanga bigoye kuja guhanuza nako umutipe w'ubese wa hari ibintu biba bigoye udashaka kumubwira mugo umukobwa aba n'umukobwa nka wewe hari ibintu mushaka guca mushaka kubamwo usanga kenshi bigomba gusa canke genre ibinyere nk'ivyo mugo umuhungu hari ibintu umenga biba bigoye kumubwira ndazi sinzi jewe umubeste wanje kweri yubahwe hari cyabere yubahwe vraiment respect hama ndamukunda cyane akomeze kumpanura nko duhanurana bivuge neza abantu batwikwa umuhungu n'umukobwa donc na mungu mu best office oya Jeffs umukobwa kubera kino togiye umuhungu none umuhungu sinomwisanzura ko vraiment nko nisanzura ko mukobwa uramaze kubigerageza no rambeshe byagenze n'umukobwa sharika bakunze rero ikiganiro Dr Love naha tugarukirije mwumvise ibyo twariko turavuga n'ibintu byerekeranye n'ababesto sinzi uko babyita niko babyita mu Burundi mugabo obyo by'ububeste n'ububeste besto none besto gisigura ngira ni mamenye ico gisigura murazi ico gisigura bivana twayivuze no oya besto cyambere na mbere muza kubyita abantu atari iryo sinzina ry'abantu
abantu ko benshi bayifata abazungu ikintu bita ko ari besto ni animal de compagnie donc imbwa ni mu besto wawe nakayabo ababesto bacu ni bisigura ko mbirize bisigura ko yari mu besto wanje bisigura ko ari oya wowe ari mu besto wanje bisigura ko imbwa inkurikira nashatse kuvuga muzogende kuri Google mu kiraro kuri Wikipedia niyo signification y'ikintu bita besto besto ni animal de compagnie donc imbwa cyangwa akayabo donc basi ushaka kuvuga best friends na best friends sawa gusa mugarumva nuko muca mubizana ngo ni umubesto n'umubesto yo basi kuvuga ati ni mu best friend aho saba ariko wowe wabitahuye nubwo ikurigirisha no ndabizi ko ari ibyo ndabizi ko ariko bivugwa niko bivugwa n'abantu benshi mugabo nubwo mu bivuga uko nyese ko biba bikwiye kugira kwitwa tuze tubavuga gutyo no ni umu friend cyangwa ni umu best friend byose ibyo birashoboka so turabashimiye rero tugira tubasaba ikintu mu makomantere ngaho hasi mutubwire uko mwiyumvira eske birakenewe ko umuhungu agire uwo muntu bita umubesto w'umukobwa cyangwa umukobwa agire uwo muntu bita umubesto w'umuhungu mbega yo baje kumufasha iki mu buzima bwa misi yose ahanini nico twahagaze ko cyane hanyuma murakoze murashobora kudusezerera abantu bariko baraturaba. So guys bon merci kandi bazatu ngatwakoranye neza cyane mwakoze turashaka amakomantere yanyu mutubwire namwe muze muratubwire ico ari cyo besto merci so naho utaha rero ku yindi sije murakoze.